tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Somera umurongo umwe, Itanguriro 26 umurongo wa 16. Jesus. Maze Abimeleki abarira Isaka ati genda utuvemwo kuko uturuta. Yes. Nuko Isaka avayo ashinga amahema yiwe mu kibande cy'Igerari abayo. Isaka asibuza ya mariba amwe bari barimvye mu gihe ca se Aburahamu, kuko Abafilisitiya bari bayashibije Aburahamu amaze gupfa. Ayita amazina nyene se yari yarayise. Bukeye abantu ba Isaka bimba muri ico kibande, babonamwo iriba ry'amazi adudubiza. Abongere b'Igerari batonganira ayo mazi n'abongere ba Isaka, batayo aya mazi na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko baritatiye. Bongera agita Eseki kubera baritatiye. Akana murakumvise? Bongera kwimba irindi riba naryo bararitonganira, aca gita Sitina. Irindi riba bararitonganira naryo nyene agita Sitina. Avayo arunguruza yimbisha irindi riba. Twese tuvuga ati avayo arunguruza. Yimbisha irindi riba ryo ntibaritonganira, aca gita Rehoboti. Tubanza tuvuga ati avayo arunguruza yimbisha irindi riba ryo ntibaritonganira, aca gita Rehoboti. Dusubire tuvuga ati avayo arunguruza yimbisha irindi riba. Bani Imana, nagomba ndabatangarize ndanababwire yuko hari ibintu bishobora kwanga mu kibanza kanaka bigakunda mu kindi kibanza. Ngaho Isaka yimbishije iriba rya mbere bararitonganira, aho nyine ahimbisha irindi riba bararitonganira. Hagati hano hantu hari ikibazo. Mugabo acahitamo kuva muri icyo kibanza, bivuga ngo ava aho hantu arunguruza. Yunguruje aca yimbisha irindi riba, agira vya bindi nyene yimbisha irindi riba. Mugabo agiye kwimbisha iryo riba, bivuga ngo ryo ntibaritonganira, aca gita Rehoboti. Aba ngo Uhoraho adushiza hiyaguye. Mwana ngo bamufatiye kuri aka kantu, ava aho hantu hamarunguruza. Ibitari fasire ngaha bica biraba fasire ngaha, ivyari bikomeye ngaha bica biboroha ngaha. Kubera iki? Ni kubera ko ibibanza birakomeye. Mwemeraza kumfasha kwenda kavuki. Ahantu dukorera ibintu harakomeye, ahantu tuba harakomeye, ahantu tuba harakomeye, ahantu weinvestisa harakomeye. Ibizokuba ko mu buzima ntibizofatana gusa n'umutayo wawe canke n'ingene ukora, biranafatana hose n'imwemu iganje aho hantu uriko urakorera. Rero nagomba kumbure manze some 20 kugira nze kubandanya. Somera Abami ba kabiri murongo wa kabiri murongo igice cya kabiri murongo wa 19. Maze abantu bo muri ico gisagara babarira Elisa batiraba iki gisagara ingene cubatswe ahantu heza nkuko nawe ubibona mugenzi. Ariko amazi yaho ni mabi kandi atera uburambu mu gihugu. Shaka wigereza mugabo somo umurongo bavuze ngo uburambu mu gihugu, mu kirundi si jambo tumenyereye yo tukora gutahura.
isome mu gifaransa ako kajambo nawe ugomba gasoma kajambo konyene bavuga ngo uburambu mu gihugu. Cyangwa hasome hose naco. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Umbise n'Imana avuze ngo le pays est stérile. Hari naho bavuze ngo isi iragumbashe. Amugabo bavuze ngo igihugu kiragumbashe. Praise God. Bani Imana aha anaguma mukure mu kintu yuko hari ikibanza gishobora kugumbaha. Iyo bavuze ikintu kigumbashe ni si ikintu kidafite ubuzima. Ikintu kigumbashe ni ikintu gifite ubuzima mugira ashobora kuvyara. Mbere ku bantu bazi nk'ibintu by'ibitungwa nk'inka, inka itavyara y'ingumba niyo usanga idoshe, usanga imeze neza, imenga ifite ubuzima bwinshi. Mugabo rindira ko isa nagomba ngo isama igira iki ifata amezi, rindira yuko ifata amezi 0. Mugabo yiraba gutya niyo nka ya mbere wovuga ati vraiment nkisa neza. Mwebwe tubwira ati isi irashobora kwikwiza ibintu byose. Warabantu hagaze ni kibanza cyiza kiri ahantu hari strategique, ibikorwa vyotera imbere umuntu wese yogira amahirwe. Mugabo ukiravye hageze ko gitanga ivyamwa ni gishobora gutanga ivyamwa kubera iki kiragumbashe. Tubwiye ngo ikibanza kirashobora kugumbaha, kirashobora kugumba bisigura ngo kirashobora kutaguha ivyo citezeko, kirashobora kutazana ivyamwa. Yesu yarigeze kugenda igihe kimwe ngo ari karengana abona igiti cy'umusugoni gitotaye cyane, hama ngo acaye yibwira yuko gishobora kumuha isukoni. Mugabo agishikiye arakirondera gisukoni arakibura, mugabo kiratotaye gisa neza gifite ibintu vyose bikenewe kugira kizana isukoni, mugabo kiragumbashe. Ijambo kugumba hamwe se muraryumva? Kiragumbashe ni cyama nikizana ivyamwa. Arubona Imana ibi nyene vyabaye kuri iki giti nivyo ijambo ry'Imana rivuze ko bishobora kuba mu kibanza kanaka. Ukiro tuva winjiye ahantu aho hantu winjiye ukabona ko ibintu vyose bikenewe kugira ngo bigende neza vyari bihari, ngano utauri impamvu aho hantu hataguha ivyamwa. Bibiliya ivuga ngo aho hantu ngaho haba hagumbashe. Praise God. Experience nawe ya Isaka, wewe yarinjira ibajya mbere, mugabo baci barayitonganira, cyari bagiwe niwe yagimbiye. Mugabo harukuntu haje ivyumviro mu bantu biraza ko byapfuye kwizana. No, ikibanza yararimo ni cyari favorable. Haje ivyumviro mu bantu, ivyo vyumviro bije mu bantu ati nimutongane, hama baratongana, araheba yimbishindi riba naryo nyene barayitonganira. Cyamye ati sikibazo kiriba, sikibazo cyabo bantu, ni kibazo cy'ahantu ndi. Atahitamo kunguruza, hama yunguruje acayimbira indi riba ngo ryogo ntibaritonganira. Ba bantu baracyari babandi nyene mbwe yahinduye ikibanza gusa. Praise God. Iriba ni ryari indi nyene, ikibanza ni cya abantu ni babandi nyene mbwa ikibanza teka gihinduye. Ubwo nyene abakoroke mu kibanza vyoroshe ko ashobora guterera imbere. Bari Imana utabikunda uvyemera ibibanza byose si bimwe. Ahantu hose ni ari favorable, ari hano ho kwinjira ibintu bikaje bipangana ho nyene. Ubwo nandi hantu wo hagarara, ubwo nyene ukamenga ari izindi nkomezi zigusunika bivana n'imwemi ganje aho hantu. Izera ko bivanye n'ibintu ngirira mu nzi wanje, amasengesho ngira mu nzi wanje, umuntu azoza kuba muri iyo nzi nyuma yanje arahiriwe. Ko nazogwana n'intambara kumbure nagwanye imbere yuko ndahaza. Narasenze amasengesho ndaso ndasenga yandi ubunya ari impemi ganje mu nzi yanje. No mu rupangu rwanje hari ibintu kwinjira mu rupangu. Mugabo hari izindi mpangu nazo, ibintu vyinjira vyoroshe mbere bakora ku mugoroba bakabihamagara, bagacana ibintu bihamagara ivyo bintu, ukumva baragira ibintu bahamagara izo mpemu. Imaze rero ushiuza urinjiye muri urwo rupangu urubayemwo. Hey,
utari umuntu ari spirituel azi ibintu ndiko ndavuga, wowe victime w'ico kibanza uhagazemo, warize uri umusore mwiza cyangwa uri inkumi nziza, mugabo ukaba victime w'ico kibanza uhagazemo. Uko nyene mu nzi wanje bimeze. Hari uwundi muntu, ari abantu bari smart, hari abantu nzi atokwemerera yumvise kuri umukizwa kandi ahagaze neza asenga, atakwemerera kuza gupanga mu rupangi uyu. Kubera iki? Arabiza terega wose si umuntu inyama n'amaraso yinjiye, ahinjiranye impemu, kandi izo mpemu ntizumvikana n'impemu Jefferson ngaha. Agomba yatangura intambara kugira yindi izo ntambara. Wewe akubwira ati rondera handi upanga, uri umukizwa ego, rondera handi hantu uza gupanga. Ndatangana ingene abandi bantu batuzi gusumba uko twe twiyizi. Abantu bakoresha umwijima barazi ico turi, barazi igishengero riri, barazi ico umuntu asenga ari gusumba uwo nyine asenga. Haleluya. Ndazi umugenzi umwe yaba mu rupangu kanaka, nyine upanga aramwinginga, vuba ndaguhebera inzu, vuba ndaguhera amafaranga, ndagusabye usohoke uve mu rupangu. Kubera iki? Tishiti ariko arasenga isa yose, mugatondo akazinduka arasenga, nafise ibindi bintu byo upfumu bwibagira ngaho. Ivyo birere bibiri nibishobora kubana hwana. Ko bidashobora kubana, umva hitemo kumwa vaho cyangwa agenda. Bani Imana, ikibanza ni ikintu gikomeye. Rero igitangaje nuko ibibanza tubayemwo cyane dukoreramwo nuko atari twebwe twabitanguye, kandi ababitanguye nituzi ivyo bizera, nituzi n'imiryango y'ikuzimu wuguruye aho hantu. Uko iyo umuntu agira ibintu vy'imihema hano kanaka swati yugura umuryango w'ikuzimu cyangwa yugura irembo ry'ijuru aho hantu. Kaze tarabaye nguma numva ngeragezwa kuvuga ibintu. Igihe Yakobo agiye ariko aragenda gutya akabona ahantu akaryama kisegura ibuye, hama akabona irembo ry'ijuru rirugurutse. Buri Imana bijya birafatanye n'ibyo byose Aburahamu yari yaragize. Nuwava wimvira ngo ni irya rembo ryuguruwe na Yakobo. No, ujya musozi Aburahamu yahora wuzaga agatanga ibimazi, agatanga ibimazi. Ico kibanza ni cyahereye uwo mwanya nyene. Igihe ko ikagenda nawe haryamye ishimwe mu yuguruye vyaro gukominika n'ijuru. Kubera iki? Hari umuntu yaciye aho hantu aratobora irembo ry'ijuru aho hantu. Ivyo nyene biba ishimwe bimeze cyo kimwe. Hari abandi bantu bashaka kuza mu z'umuntu bakatangira ibimazi, ukahingira haratanga ibimazi vyinshi muri iyo nzu. Ukiro tuvushize ngaho ntuzi vyabaye ava, umwana yamagwaye, umugore yamagwaye, na wewe wamugwaye, numenye impamvu ivyo bintu biri aho hantu. Ni kubera umuntu yatoye irembo ry'ukizimo aho hantu. Haleluya. Ngushoye kwinjira handi haze karabaye. Buri muntu ushoye kwinjira ahantu ukiyabaye gusa ukacyumva désir sexuel utahurugira iradutse. Ati why? Ati why? Kubera iki ibi bintu bije hano? Kubera iki ibintu ndavyumvise shitse ngaha? Ni kubera we utaraza hari undi muntu yatoboye irembo ry'ikuzimu aho hantu. Utegerezwa kumenya iri baryugara ukiyashika. Nangazwa n'ingene umuntu yagize kuba akizwa vraiment ubwenge bwacu nyene buriko bakura. Ibaze kirageze kumva umuntu arahaguruka entrepreneur ibintu vy'amamiliyari, arashira ngaho arizera yose, arizera ico kibanza. Nta n'umuntu w'Imana hamagara ati dusenge kugiki kibanza. Buri mara bashobora kumutekeza ijoro rimwe. Imyema ashoboye kugwana nazo zishoboye kumuresista mu kwezi kumwe amamiliyari agahombera rimwe. Kubera iki? Ni kubera ishimwemo irasumba amafaranga yawe n'ubushobozi bwawe. Tuzo kwiga ingene uresista ibintu nk'ivyo hakiri kare utarahura navyo, mwarahuye navyo umenyero vyiganzo. Haleluya. Ushoboye kuba muri cercle y'abantu babushwe n'impemu busambanyi, dekukoroke muri bo désir sexuel utazi yivuye igakorokera muri wewe, kandi kugira ngo yimatanure nayo biragusaba sacrifice ikomeye cyane. Cyo gituma biri tugira ngo duselectione abantu tugendana nabo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kozele brahata rabaye. Ngoma numva novuga ibintu. Umukozi w'Imana umwe ngiye mu gikorana dushingira nayo ikomeye cyane mu Buganda. Atubwira ati jewe ninjiye mu gisagara. Ico gisagara cyari cyuzuyemwo abapfumu bateye n'ubwoba. Ivyo abapfumu sivyo ngo mvuge. Mugabo hari ishure rimwe ryari mu ico gisagara. Iryo shure ryari mu ico gisagara asabira ishure umukristo wiwe. Bararimwima. Yandika directeur amubwira ati ndi bishop nago mumpera ishure umwana wanje. Abwira ati ivyo by'aba bishop uri kurambwira nibiki? Nta shure ndaguha ntari. Okay, acha ritekereza mu ndere ishure handi. Ngashi igihe
iryo shure ribatake n'impwemu kanaka. Yatubwiye ngo haje kwiga abana kanaka mbwa bahazana impwemu kanaka. Kuri iryo shure hacaduka ubusambanyi, ubunebwe, ibintu byinshi gose. Abanyeshuri bose ishure ryahora riri mu ya mbere ryose rirakoroka risigara hasi. Ati none hari ikibazo nyabake. Ati barabona ati hari ikibazo kweli. Gushika abavyeyi bifise bafise uburyo batangwa gukura abana babo kuri iryo shure batwara kwandi mashuri. Bwati wapi? Aba professeur ni beza, bigisha neza kwa kundi nyene bahora. Mugabo hari mwemu yinjiye ahantu. Uwo muntu nawe kwera umupagani, umuntu wenyene yari afise muri contact ziwe yitwa umuntu asenga yero umupasiteri yimye ishuri. Acara mu telefone. Ambwira ati pastor, ndi n'ikibazo kuri rya shuri. Ati ndagomba uze umfashe. Mu buntu bw'Imana aragenda. Agezeyo. Ambwira ati ishure ryawe, mubwiye amaze kumubwira histoire, ambwira ati ishure ryawe riraboshe. Acahazana abasenzi. Barasenga umunsi wa mbere, barasenga umunsi wa kabiri, baradelivera ico kibanza. Muri iyo nkuru, muri iyo ntahe, yatubwiye yuko inyuma yo kuhava ishure ryasubiye kuduga muri classe ya mbere. Ryasubiye kuduga ku buryo abana bo ngaho mu gisagara bose b'abatunzi baza kuri iryo shure. Ishure yasubiye ku ishure ry'abana b'icabwenge. Ngo mwumve ingene imwemu ishobora kwinjira ahantu igaperturba tout. Haleluya. Alors, mvuze rero irembo ry'ikuzimu canke irembo ry'ijuru vyugururwa n'umuntu kanaka. Ashobora kuba ari umuntu yakwitangiye imbere canke ishobora kugurwa n'umuntu azoza inyuma yawe. Reka ndababwira Imana, iyi saa tuvugana n'ahantu hake hirebanga. Je narigeze kumva uno musi mu mbabane ndaza kubabwira ibintu byinshi. Muri Stone hahora nigishamwe. Narigeze kumva abantu bamwe bava mu ntara zimwe zimwe. Akambwira ati twebwe mu rupangi wacu hari inzu atamuntu numwe yinjiramo. Iyo nzu abatama bayinjiyemo batora inzoga bakanywa hama bagasesa hasi bariko baraha abandi batama bagiye. Ucumva ko bahimizimu sivyo none? Kandi bakoma bavuga amajambo. Ivyo n'abantu babizi. Ibizobiza ko ndiko ndigisha impemu z'amafamiye. Ukaca uvukira mu muryango nk'uwo. Hama ukaca wicara ugasinzira. Ivyo bintu bagaburira. Ivyo bintu bahibimazi. Bahinzoga. Bizogugaruka ko ejo. Mutama arafashije ati n'abavyeyi babaza bakabaha. Babita abavyeyi. Oya imagine, oya bazonye umuntu wanze kwita ngo n'umuvyeyi. Urazi ico gisigura? Nibisekuru abavyeyi. Ni mpemu ziri ngaho. Numvise n'abandi mu kubaka inzu abanza agafata agashira iryabuye rya mbere hama bakazana apana onction inzoga cyangwa ikindi kintu bagasuka kuri iryo buye hama bagatongerera bakavuga ibintu hama kaca duza etage. Wowe ukaca urihiriza urutwe ukaca wizira ukaca wiryamiramo. Hari umuntu yuguruye irembo ngaho urashaka kuryama muri iyo nzu imisi yose urota abantu bakwica. Ukavyara ugatwara inda ya mbere igakoroka iyindi gakoroka iyindi gasubira. Kubera iki? Hari umuntu yuguruye ikintu ngaho cyama gikeneye bimazi every day. Hari bibanza kanaka nzi imisi yose atamwaka wohera n'amaburi buri atabaye accident nka zibiri cyangwa zitatu. Wibaza ko kutamenya kunyonga kwa bashoferi? No, yamibera hahandi nyene mu gihe cyakindi nyene mu mezi kanaka. Umushoferi azi kunyonga neza ageze aho anakaca ba perturbe imodoka yacukubitari abantu batanu bagaca bapfa kandi bagasesa amaraso. Nuwave wiyumvira ngo ivyo ni ibintu bisanzwe. Ayo maraso basheshe ari imwe mu zari ngaho ziyakeneye. Kandi hejuru ivyo ari umuntu yabigize. Umunsi umwe umuntu yicaye ngaho hama aragira ivyo bintu atobora iryo rembo ngaho. Uwashitse utegerezwa kuba umuntu asenga kwirucika aho hantu. Singo wiro tuva ugwa mu mutego w'abandi bose aho hantu.
iyo tubwira abantu ibyo kwisonzesha no gusenga no kwegera Imana hari igihe babifata kumenga n'ibintu none gusenga no kwisonzesha no kwegera Imana ivyo jewe bimfitiye ikimazi ki kwiki no kwigishwa mu ndabe misi yose utabikora gusenga no kwisonzesha hari amashikanwa uzobumpaye jewe si bizogira ikimazi wewe ndikunda kwigisha ibintu by'imihenge n'ibikora ibaze Yesu kumusumwe abagabo baraje barasenda imwe murazirukana ajabwa ati gomba mwirekere murakigijwe mamwe mugendana na jewe mushobora kuzisenda mudasenga mutisonzesha intumwa ibaze intumwa igendana na Yesu Petero arirukanye imwe mu mbizira muravye ziramutwenze ati ivyo uriko uragira nibiki hanyuma Yesu gaje mubwira ati igituma zitagiye sikubira amajambo wavuze niko utisonzesha wewe hama twavuga ibyo gusenga no kwisonzesha umuntu akaturabira rirari ati nisonzeshe mwebwe wewe bamwijurusha chuti yandi uzokwiboma ko ibintu utazi ibisi by'abantu batesetse reka umuntu ari ibyo gusenga no kwisonzesha gafata ibyo abantu batesetse mu buzima badafise nico bajya bari kwasengera ratio turafise ratio mbwa turayisonzesha turatahura ingene ibintu bimeze buri Imana apari yuko abatwitangiye imbere bashobora kuba barugururiye imiryango kanaka nawe ukwiye kwitangira imbere abandi ahantu ukora hasiga imyemu ahantu ubaye hasiga imyemu ahantu wiga hasiga ibanga kanaka kugira undi muntu wese azoza ibyo azogira ntibifate wasize imyemu kandi imyemu ziranirana zisumbanya power haleluya haleluya shatarabaha sevelia Kerama sarabanda garabaye. O sharibaha sekrebedi baha sharabade. Somera umurongo umwe. Singomba kurandira cyane, niko ndabikora. Mana nabikoze. Yosuwa 6:26. Yosuwa 6:26. Ico gihe Yosuwa aca amahane abantu. Mviriza ico gihe reka ndabibutse context. Nga Yosuwa yaraje begukiga igisagara cy'Yeriko amaze kwegukiga igisagara cy'Yeriko imbere yuko bakivamwo Yosuwa avuga ijambo muri icyo gisagara asiga hasize ijambo ku nzitiro y'icyo gisagara mvize ijambo yahasize ati nihagira umuntu ahaguruka akazokubaka iki gisagara cy'Yeriko aravumwe imbere y'Uhoraho igihe azokubaka itanguriro ryaho azobura umwana wiwe w'imfura kandi igihe gatoya umviriza ingene bagiraniye alliance n'ikibanza umviriza ibiba ibingira ibintu by'imwe mu bikora umuntu mwaraje ibi Yosuwa yagize nivyo n'undi muntu ari spirituel yogira ashoye kuza mu butike kavuga ati umuntu wese inyuma yiwanje azotanguza ibutike ahantu ntazopfa prosper akagira ngaha agatanga ibimazi akabarahejeje igitangaje rero umviriza ibintu byabaye Yosuwa arahagurutse iki nkunda ivuge Yosuwa arahagurutse ama ajeje kwinjira Yeriko izo nzito zimaze gusenyuka acavuga ijambo rikomeye avuga ati umuntu wese azogira icyiyumviro agahaguruka kubaka Yeriko ati umwana wiwe wa mbere w'imfura azocapfa nimumva ko amajambo gusa ivyo arabihejeje mwibuke bigize umuntu ari spirituel si umuntu apfuye kuvuga gutyo bivuze umuntu ari spirituel hama acashira ikindi kintu acavuga ngo n'umuntu ati niya bari karashira kibishima ryango hayavuze fondation inda acavuga ibishima ryango donc ama porte gutya avuga ati undi muntu azokuhaguruka kubaka ibishima ryango byo muryango by'icyo gisagara ati nawe nyene ati umwana w'umuhererezi azocapfa bizi ibintu yavuze avuze ati umuntu azohaguruka agashira fondation y'intuze uwifura azocapfa niyagira akaguma apresa akaduka agashiraho intuze inkingi umwana w'umuhereza azocapfa imyaka ijana irashira hazindi generation itigeze yumva ivy'iryo jambo ikirahaguruka gati ivyo bavuga nibiki bishaje nubaka igisagara acajako agitangura kubaka umwana w'ifura wiwe twa abarapfuye abandanije umuherezi twa abarapfuye kubera ico kibanza n'ikirebanga hari umuntu ari spirituel yakijeko arakivuga ko amajambo ibi yo ndiko ndakubwira abantu b'Imana ibi nivyo abandi bantu batawurisha imwe mige nikora babigira uko nyene ashoye gutora impuzu akayitwara akayivuga ko ibintu gusa
ugatangura kurwana intambara z'ibintu utazi. Muri abantu bashasha ari mu bintu by'imwemwe ngene banda ashoboye kugenda agahagara mu kibanza kanaka akavuga ibintu ati umuntu azohagurutse ikintu ahantu ivyiwe bizoca bigenda ukunuku inyuma y'imya. Igitangaje rero imwemu nisaza n'umuntu yagize ivyo bintu arashobora gupfa karengana ngabo wa muzimu kaguma ngaho nyene ya sacrifice kaguma nyene cya bindi yavuga bikaguma nyene twa gama biba. Hari n'undi ashobora guhaguruka ati bavyeyi abana bose b'imfura abakobwa bose b'imfura muri no miryango iwacu nta numwe azorongorwa turabagushikaniye. Katuvugira muri umuryango uri imfura bigusaba ko waratawe ibintu by'imwemu ukabona imyaka 30 irakwiye ukura mu kije umengara gusezeye ukabona imyaka 40 irakwiye ukagumujyanye haguruka pray kubico kintu kandi ushoboye gusenyura ijoro rimwe. Igitangaje rero naje kwabwira ko bana b'Imana mufise power gusa bamwe bariyicaritse ngaho ufise power ufise izina rya Yesu ushoboye guhagarara imbere y'ibyo bintu ukabidetuiza isaha imwe yonyene ukabura hejeje mugabo babifata nko kumenga nta na kimwe kiri. Aya majambo ariko navuga ashobora kuba yaguhaye kuzunguruka mu buzima bwawe ukabona ibintu kanaka. Aha rero tugombe dusenge vya bindi erega ari amashimwe amasengesho y'amashimwe bwa ino masengesho kudiringa nimwe mu masengesho y'amashimwe urashaka ko yasenga uri kuri WhatsApp Yesu uri mwiza shira ku stati ibi ndiko ndavuga ngaha nyabisengera gutyo amatelefone urazimya ibi ndiko ndavuga gutyo nyabisengera gutyo babaseriye maguruke dusenge umwanya wanje waheze.